basaba ko ivyo bihugu byo kwicarana bikavugana kugira ngo ibibazo bihari bitorerwe inyishu biciye mu biganiro no mu zindi nzira nuvuga z'imigenderanire hadakoreshejwe ingimba. Rero binaniranye hagati ko byumvikana bo kwikora kubahuza hakaboneka umuntu abahuza kugira ngo ingorane bafitaniye zitorerwe umuti, ariko bigatorerwa umuti mu nzira za politiki. Naco gituma rero twebwe mu mugambwe Sahwanya-FRODEBU dusaba ko ivyo bihugu bibiri ni bihugu bifitaniye kahise kanini cyane, mbere ko kahise kasa no kari kamwe. Ni kuvuga rero ko ari bihugu bisangiye ibintu byinshi cyane. Twifuza ko ivyo bihugu biteza kugira imigenderanire myiza yani biranga, kandi ibi bihugu bibiri bisanze biri mwishira hamwe EAC byategerezwa kuraba ingene byitura ibihugu bigenze byo muri aka karere bikabifasha mu gutora umuti biciye mu biganiro.